Turabaramukije kandi turabaha ikaze banywanyi bacu bakurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye muri iki gitondo, turi kuwa gatanu w'itariki ya gatandatu Nyakanga 2024. Mubimenyereye ko tubagezaho inkuru nyinshi zivugwa mu bisata bitandukanye, harimwo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, amakuru avugwa mu kibano, bivugwa mu mutekano navyashikirijwe n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, ayandi makuru avuga ku ngingo zitandukanye ari baca ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, hamwe n'ayandi yose tubaronkera biciye mu masoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bigiye bitandukanye vyo Uburundi. N'umwanya rero tugiye kubagezaho ibiri muri CNDD FDD. Ese mwari muzi ko opposition ubu yimukiye muri CNDD FDD? Imbere muri yo hari intahe twaronse y'umurundi ba muri kimwe mu bihugu vya Buraya, avuga ko ari umunywanyi wa CNDD FDD kandi ko yahora mu rugendo mu Burundi. Mu ntahe yiwe rero tukaba tuza gukoresha izina Karundi Kabura, ntiyashimye ko dushira ahabona umwidondoro wiwe. Mukaza gukurikira rero ku ngingo zigiye zitandukanye, ivyo guhanishano biri muri CNDD FDD, ivyo kutavuga rumwe biri muri CNDD FDD. Uwo akaba yarabisiguye cane kuko yanegereye n'ubutegetsi cane. Ubwo rero avuga ko ari mu ngamyabanga yiyemera, ndetse akaba yarashikirije iyo ntahe yiwe avuye mu gihugu c'u Burundi, kuko yaraherukayo no mu ntango ya 2020 n'Uburundi rero bugitwarwa na Perezida Nkurunziza. Ubu rero muri 2024 naho akaba aherutse kuza mu gihugu c'u Burundi. Yarabonye rero ibishikirizwa kuri General Ndirakobuca, aca yumva yosangiza n'abarundi ivyo yiboneye muri urwo rugendo. Iyo dusomye amakuru ngo muduha ngo turabona ko hari bitagenda neza, ariko kubera wewe uzwi nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi, hariho ikintu kibuze mu makuru yawe. Mbega abagomyabanga babona gute ingene igihugu cifashe? Runo rugendo rwampaye kubona ko hariho ishusho y'Uburundi tudafise na gatoya ku makuru turonka. Niko ubwo twise Karundi Kabura yandikiye Pacifique nini nahazwe. Abarundi nka bose rero ngo basigaye ari aba CNDD FDD. Muri urwo rugendo rwa Karundi Kabura avuga ko ikintu ca mbere catangaje muri urwo rugendo yagize mu gihugu c'u Burundi uyu mwaka nuko yasanze abarundi bose basa n'abinjiye muri CNDD FDD. Ngo yaragiye kuramutsa abahungu b'abagenzi mu Nyakabiga no ku Musaga, abona abahungu biganye bahora bama bamukekeza ko ari imbonerakure. Bose yasanze barinjiye mu mugambwe umwe, uza wumva ngo jewe mvugana na Mairie de la Ville, undi ngo ndi kuri yo ndashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wo wose, ubundi ukumva hayakiza museremu. Uwo Murundi aba mu kimwe mu bihugu vya Buraya ari kumwe nabo ngo yisanze ari bo bagumyabanga kumurusha, ngo yasanze basigaye bugurura n'imiryango wewe atoshobora kugurura. Hari abo bumva ngo bajejwe kuronderera abakobwa abategetsi, hari n'abakubwira ko ivyo abategetsi b'abapede, ubwo ni ukuvuga abahuza ibitsina nabo babisangiye. Ngo rero yaravyumvise arumirwa, ngo ubukene n'ubwoba vyarishe igihugu. Kera rero niho bamuhanura ngo nave mu mbonerakure, none ubu ngo ariko arabona ko hari abenshi bakorana n'ubutegetsi, ndetse akabahanura ng'ivyo kubigabanya. Uretse indongozi z'imigambwe zisanzwe zizwi, ngo biragoye rwose kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi muri kino gihe. Ngo aba CNL baracecetse ntibakoma, umwe wese aragerageza kwirinda bimukwegera. Nigihe rero ubwo Karundi Kabura nk'uko twamuhaye iryo zina yaheruka mu Burundi muri 2020, naho haba havugwa ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba banyuruzwa. Barabona abantu bemanga ko badashigikiye CNDD FDD. Agatima ka 2015 ni kari bwahere neza, ngo rero abantu bashima kwinumira. Hari umutegetsi rero avuga ko yaganiriye nawe aramubwira ko ivyo bintu bakoze atari vyiza, ariko abandi benshi bibaza ko ariyo nzira nziza yo kugumya igihugu. Ubu Karundi Kabura avuga rero ko opposition yayisanze imbere muri CNDD FDD, ngo yagiye gutangara ageze mu CNDD FDD. Abagumyabanga baba mu mahanga iyo bagiye mu Burundi baba bameze nk'umuyisilamu agiye Maka canke umugatolika agiye Vatikano, baba biteze guhura n'abantu bazi iyo igihugu kigeze niyo kija, baba biteze kuronka akariro gashasha. Gusa siko bimeze. Abagumyabanga nibo ba mbere bagwanya ubutegetsi muri kino gihe. Uru rugendo rwo rwamuhaye no kumenya iyo bwa bundi
Pacifique Ninahazwe akura amakuru ishavu yabonanye abagumyabanga ntankeka ko benshi bamurondera. Icambere rero ngo yamenyesheje nuko abagumyabanga b'incabwenge bose bazindukira gusoma urubuga rwa Pacifique Ninahazwe. Ikintu yanditse usanga arico bariko baraganira ntibacizeye n'agatoya n'amakuru atangwa n'ubutegetsi. Mu gatondo bahera kuri Facebook yiwe bakaca baja kuri Twitter ya yigenga na Kigo Murundi. Inkuru ihambaye rero batayanditse ko ntibayemera ko ariyo. Ica kabiri rero babonye nuko batakizi ivyo barimwo muri CNDD-FDD vyashikiye General Alain Guillaume Bunyoni vyatumye babona ko atakidashoboka ntibagitinya umuntu n'umwe. Birya Varisito Ndayishimiye akora vyo gutuka abakuru bose navyo nyene vyarishe icubahiro c'abakuru bonyene. Umukuru wese basigaye bamwita umusuma kandi bumva kibatera isoni. Namwe rero mu majambo y'umukuru w'igihugu aho usanga yigamba amatungo afise harya yigira umuhinga wa vyose, kuba bumva basubiramwo amajambo yiwe bakeguka bagatwenga. Kumva umukuru w'igihugu yigamba ko arunze amasitoka y'ibiribwa akongera akivugira ko atawe yohako vyarabumije. Bo nyene bumva bivugira ngo gutwara vyaratunaniye. Ubwo ni imbere muri CNDD-FDD. Uwo Karundi Kabura ngo yaratangaye cane agiye mu nama ku banywanyi ba CNDD-FDD basigaye batukanira mu manama. Wewe ngaho yarari ngo hari uwubahutse aravuga ngo aho bigeze harakwiye kuza uwundi mugambwe mushasha. Ica gatatu kibaranga muri CNDD-FDD ni ukwinubana kuko Karundi Kabura yaragiye ku biro bikuru vy'umugambwe Bujumbura yarumiwe. Aho rero hatandukaniye n'ahandi kuko ho abagumyabanga batavuga, umwe wese aratinya ko ijambo avuze atamenya iyo rigarukira. N'abantu barigana cane, nta n'umuntu asiga icupa ry'amazi gagaruke kurinwa, bose bikekana uburozi. Karigeze no kubona Pacifique Ninahazwe yandika ingene umunyamabanga mukuru w'umugambwe agendana ivyo guteka n'ivyo gufungura ko nkeka ngo waciye ubifuta, niko yabwiye Pacifique Ninahazwe. Kuri rero ngo nukuri kuko niwe muntu wa mbere atinya guhabwa ishano ibintu barimo sinzi uko yari kubisigura ngo buzuye amashayi n'umwikeko. Ubona ari abantu mengo bararusha cane kandi batagera amahoro kubera barimwo uturwi, biranabagora no kumenya neza umwe wese aho ahagaze. Uwo rero akaba yaraherutse mu Burundi himirije ikoraniro kaminuza ryari rihagaritse imitima y'abagumyabanga kuko kimwe mu bibazo bivugwa mu ntamatama ibijanye n'ikiringo ca kabiri ca Varisito Ndayishimiye muri 2027. hari bavuga icese ko badakeneye ko Varisito Ndayishimiye agaruka, bamwe mbere barenyuza ukumva ngo niki niyakimara azoba ari umugabo. Hari abandi ubumvirije wumva umengo hari ikintu biteze umwanya n'umwana. Uwo Karundi Kabura rero akaba yaragendeye umwe mu bafungiwe muri dosiye ya Bunyoni. Ivyo rero bamubwiye biratangaje rwose, akaba yaragize ati mugenzi burya nta kibera ubusa, reka twebwe tube tukirinze akari inyuma karahinda, ariko nta n'umwe atomora ivyo ari vyo. Ugeze Gitega bica bihinduka kuko Karundi Kabura yaragendeye utwara CNDD-FDD Gitega, nabo bari kumwe naho yasanze yumva ko bariko bagwanira iteka ry'intara yabo. Ku bwabo nta wundi yotwara atari Varisito Ndayishimiye. Bamwe bakaba babona ko Varisito Ndayishimiye ariko arasamara, bashobora no kumupapuraga igihugu bakavuga ko akwiriye no kugena Munyagitega mu bibanza vyose bihambaye cane nko kurongora umugambwe hamwe n'iyisirikare. Izo mpande zibiri ntizibona kumwe ivya kongere yari yimirije kuko uwo Karundi Kabura yari aheruka mu gihugu c'u Burundi mbere ya kongere canke ikoraniro kaminuza. Ikibazo c'inurwa ry'uwegumyabanga mukuru wa CNDD-FDD barakinuganuga bakanavuga rero n'amazina y'abashobora kumusubirira. Hari benshi bumvanye izina rya Ezekiel Nibigira, ariko bose bakemeza ko gukura Reveriyano Ndikuriye bitoroshe. Reveriyano burya nabo kwa Varisito Ndayishimiye bamutinya kubera ingene yapanze mbonera kure n'ingene afise abo baziranye mu gisirikare. Umwe rero akaba yaratangaje avuga ko abona ngo bashoboye gukora Varisito Ndayishimiye ngo bace bamenya ko Varisito Ndayishimiye azotwara imyaka myinshi cane, ariko ubona ko n'ikiringo ca Varisito Ndayishimiye ca kabiri ngashobora no kukibura. Hari vyinshi rero uwo Murundi yoba yaratangaje ku kirabo 144 ngo ni ikirabo c'abategura kukuza Varisito Murantunge General Ndakugarika
aho bagira ati hari inkuru mwashikirije kuri Jacques Ndirakobuca ngo ni ukuri kuzuye muri ico kirabo co ku Kabondo gisanzwe ari kirabo c'iperereza niho hahurira abashigikiye Robert Shingiro, aho niho hapfundikirwa imigambi y'abantu nka Donatien Ndayishimiye nyene kiriho uwo bita Manu ba Steve de Cliff ba Apollinaire Nishirimbere hamwe n'abandi, abo nibo bagerageza kwiyegereza Felicito Ndayishimiye ngo bamwumvisha ko yokura ndakugarika, maze wumvirije ivyo bavuga kuri ndakugarika birumvikana. Ubwo Karundi Kabura akaba yarazi n'umushikiranganje wa mbere icari c'iburaya gusa kubahuka no kuvuga ko ndakugarika ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi wobego baramaze no kumwibagira, ariko nabo bashaka kumukuza hanini barondera kwipanga gusa. Ikindi rero cabonetse nuko ntago karwi kari gashigikiye imvugo za Felicito Ndayishimiye hamwe n'abandi bashikiranganje zo guhangana n'igihugu c'u Rwanda. Burya n'ubundi mutegetsi ako karwi ndetse ni Emmanuel Sinzohagera twari inama nkenguzamateka. Harabonetse rero vyandikwa ku ifatwa rya Kenny Claude na Medard Muhiza. Burya rero ngico batamenye nuko abo bose imbere yo gufatwa bari barasabwe kwandika batyoza Emmanuel Sinzohagera, ndetse vyarumvikanye ko bari basabwe gukora amakonti atazwi kuri Twitter bagaca bamwandika ko n'amakuru akwiragizwa akavuga ko batavyemeye, nabo rero baca baramenanirizwa ngo muzobikurikire neza. Ico babonye nuko abasendedefted rero bagabuye mu turwi twinshi mu ntumbero yo kurwanira ibibanza. Sendedefted rero ntikimeze nk'umugambwe kurya bari babuzi, bigizwe n'uduklabe twinshi turwananye mu ntumbero yo kuronka ivyicaro vyiza. Hamwe ndi kuri yama twumvisha ngo muri Sendedefted ntawipanga baramupanga. Ivyo yabonye uwo Karundi Kabura ngo ntibirushanye, bari mu ntambara yo kwipanga babanje kwitonesha no kwambikana ibara bwavuye mu gihugu c'u Burundi yumiwe. Niyo nkuru rero ya mbere twari twabateguriye y'uwo mugonyabanga aba muri kimwe mu bihugu vya Buraya, avuga ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD, akemeza ko opozisiyo ubu yimukiye imbere muri CNDD-FDD ngo nta n'umuntu ariko ariyumvira nabi kuri Felicito Ndayishimiye kurusha abagumyabanga bahora babana iminsi yose imbere muri uwo mugambwe. Gira ico ushikiriza muri komante yawe. Mu makuru havugwa mu gateka ka zina muntu, hari ishiramwe ririko rirasaba ko abarekuwe bushikanwa mu Burundi. Ese ni bande? Ishiramwe rigwanya urudanazo rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana ONLCT Weto Frere rirashimira abarundi baba mu gihugu ca Kenya bafashije mwirekurwa ry'abarundi 19 bari bamaze imisi bafungiwe mu gihugu ca Kenya. Mbaruko Kiarongoye akanaserukira iryo shiramwe imbere y'amategeko, avuga ko n'abantu babemerera ubuzima ariko bashitseyo bagaca babatererana, aho usanga babayeho mu buzima butoroshe. Avuga ko mbere mu matohoza iryo shiramwe ryakoze asanze hari n'abandi barundi bafungiye mu bindi bihugu. Barongoye iryo shiramwe rero akabasaba leta gufasha abo bantu bakagarukanwa mu Burundi, ndetse no gufasha mwirekura abandi barundi bafungiye mu bindi bihugu bakarekurwa ndetse bakagarukanwa mu gihugu. Mu Kamenge gushurashura ni kimwe mu bituma habirandagata ry'akaranda k'ibihara vy'inkende. Bamwe mu banyagihugu bo mu mazone ya Kamenge na Kinama rero bakaba batewe umutima uhagaze n'irandagata ry'indwara y'ibihara vy'inkende, basigura ko biva kw'ikena ry'amazi riri muri ako gace, aho bashobora kumara imisi atanima babonye, bikabagora gukora isuku rikwiye. Ikindi rero bakaba bavuga ko n'ubusambanyi buharangwa, aho bemeza ko hari abadanaza umubiri bamaze kurwara iyo ndwara, bigatuma banduza n'abandi baje muri ubwo bushurashuzi. Bakabazwa no kubona rero abo badandaza umubiri bandanya babikora. Basaba abadandaza umubiri muri utwo turere kuvavanura n'iyo ngeso, nayo ishiramwe Regideso rikabaronsa amazi kugira ngo bikingire indwara y'akaranda k'ibihara vy'inkende, na rirya isuku ari ikintu gikomeye kugira ngo bayirinde. Tuhereje mu bidukikije, aho Ijebu yashize ahaboneka ikiringo agatasi kazotangurira ko ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ikirere Ijebu kimenyesha ko imvura ishobora gutasura hagati y'imisi 10 na 20 y'ukwezi kwa Nyakanga mu duce tw'intara ka Mazimbo, Mirwa, Buyenzi, Mugambwa na
Bugesera. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu, Deogratias Habonimana, umuyobozi w'igisata gikurikirana amazi, ihindagurika ry'ibihe n'ikirere, avuga ko ikindi gice c'igihugu bitegekanije ko izorwa mu minsi 10 hanyuma ukwezi kw'icenda mu minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Gitugutu. Abantu bakavuga ko igice kinini c'igihugu kizoronka imvura iri ku rugero ruri hejuru gato y'urugero yari isanzwe igwirako mu kiringo c'agatasi, nayo intara kama ya Bugesera ikazoronka imvura iri munsi y'urugero yari isanzwe igwirako. Tukengurukiye mwe mwese mudukurikira mu biganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure, mbasabe kugira ngo uyu munsi wose tuze kubana mu vyo tuza gushikiriza. Imana ibahezagire, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho.